ibikorwa byo kwagura amavuriro hagati mu gihugu mu makomine muri wa mugambi w'icyo mukuru w'igihugu wo gukinga no gukurikiza covid. Biriko twagura amavuriro ashika 37 mu gihugu makomine atandukanye. Ivyo bikorwa bigeze muri rusange ku rugero rushimishije rw'ibice 53%. Hirya no hino uzoza muyabona muri aya makomine amugendera. Tuvuze kwagura no kubaka amavuriro naho igikorwa atari gito, kuko kuri buri vuriro ryose twubaka amabloke abiri. Bisigura ko muri iki gihe dufise amabloke ashika 78 hagati mu gihugu, ariko atubwira rimwe kandi yubakwa n'abayenjeniyeri bo gushiranganje ata societe entreprise n'imwe irakoresha ibikorwa. Muri rusange ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikoresho vya leta no gusurana batanze intumbero yo kwikorera ibikorwa areji. Bamenyesha yuko dufise amashantiye atari make turiko turakora kandi akorwa n'ubushikiranganje ata amasosiyete ata amaentreprise. Akarorero mu vy'amabarabara dufise amashantiye bashika hafi 59 ariko arubakwa na aye. Ibiraro, amataro, amapoint critique mu gihugu 59 ariko arubakwa. Mu gisata cyo kubaka uburaro ubuha turafise amashantiye naho atari make. Ubwa mbere turafise amabloke nk'uko yakoze 78 mu byo kwagura by'ibitaro y'amavuriro. Hama yose tukagira amabloke 28. Ni ukuvuga yuko turi bloke nka refectoire ni bloke, nka bibliothèque ni bloke, dortoir ni bloke, ucaruba yuko atelier runaka ni bloke, n'ubwo ari amabloke menshi cyane. Ni ukuvuga yuko mu bushikiranganje muri iki gihe turiko tukugira ngaha dufashe ivy'amabarabara tugafata n'ivy'inyubako bigiye hamwe, dufise amashanti hagati mu gihugu ashika 155 ariko yubakwa n'abahinga bo gushirangana. Ndashaka bananize igikorwa kijanye n'ibikorwa vyo kubaka ingoro y'inama nshingamateka i Gitega hamwe n'amagorofa y'ubushikiranganje butandukanye. Atonyesha yuko turindiriye uruhusha rwo gutanga uruhusha zova mu Buhindi muri Exime Bank bwo kutwereka neza ishirahamwe bizoshira ku gihe ivyigwa vyari vyarakoze, hama n'ishirahamwe bizokurikirana ivyo bikorwa. Ni ukuvuga yuko abahinga baramaze gutorwa bakeya, mugabo dusigaje kubona mbega nyene umuntu uzokubaka ninde, mbega nyene uzokurikirana ibikorwa ninde. Bamaze kuronka kirya bita liste restreinte y'amamezo yaganyije ibeso yabaye preselection mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Tanganyika aho n'izindi nzu zica hagati mu gisagara Bujumbura. Niko turagira kiraje y'uruzi rwitwa Cari hamwe na Kabozi. Ibikorwa bikaba bigeze ku 40% ku buryo uvuye muri leta. Uruzi rwa Cari rero benshi muraruzi, uruzi rugoranye cyane kuko iyo twakoze kiraje imvura ikagwa rimwe kandi batasubira kuzana amabuye n'ivyondo byinshi bashakuzura amazi akameneka mu mazi y'abenegihugu. Mu gisata kijanye no gutunganya ibisagara urbanisation, igitabo ntunganya igisagara ca Gitega kiriko kiruzuzwa kugira ngo gikwire. Igitabo ntunganya igisagara ca Gitega kiriko kirahezwa cyari cyarakozwe, hama haratanzwe amarekomandasiyo yo gushira muri abahinga bo mu bushikiranganje butandukanye bariko barahinyanyura bagiheze. Hama ico gitabo kizoca cerekana ingene igisagara ca Gitega la capitale politique y'igihugu bizoba bimeze guhera ubu gushika mu myaka 30. Kiba ari igisagara kinini cyane.
turiko turasaba n'ibibanza hagati mu gihugu na cane cane ku migwa mikuru y'intara kugira ngo turonke ibibanza vy'ubushikiranganji biri ngaho kugira ngo ejo umugwizatunga sosiyete yose izokeneye kubaka logement social izoronke ahantu hazoba hari amatere y'ubushikiranganji ari ngaho afise impapuro na delimitation kugira bica vyose kuko vyo twiyemeje inyubako rusange logement social zizokubakwa na leta n'amashirahamwe yose azoba afisemwo inyubako ni ukuvuga ko nka leta dutegerejwe kwerekana amasi itongo ryo kubakako ayo logement social. Logement social si inzu imwe, si bloc imwe, c'est toute une site ni nka quartier nini yo iriko ayo mazu y'amagorofa ya logement social. Tugiye mu gisata cereka ibikoresho vya leta, Direction Générale des Équipements de l'État, aha twamenyesha yuko muri iki gisata kijanye na équipement de l'État ibikoresho vya leta byose biri muri ubushikiranganji. Hama twagaye ko tumenyesha yuko muri amezi 3 twari hatiye cane kuronka ibiharuro bijanye n'imiduga ya leta muri iki gihugu. Twarashoboye kuronka ibiharuro by'imiduga irenga 500. Ico gikorwa kikaba kibandanye kandi kikaba gikorwa n'ubuyobozi bucejwe imiduga ya leta buri muri ubushikiranganji. Bitezwa kubandanya gushika dushike ku ntumbero twihaye. Ni kuvuga ngo muri ico gikorwa hari ibikorwa bitoroshe. Ubwa mbere ni ukw'intumbero, ubwa mbere ni uko muri iyo miduga 500 turamaze gushika nko ku gice c'ubushikiranganji hafi gatoya hejuru. Ni ukuvuga ngo hari iyindi miduga myinshi mu bushikiranganji bitandukanye twebwe turagira gute itaradushikira. Ni ukuvuga yuko twarasubiye kubandikira ubushikiranganji bwose butwereke imiduga bafise iyikomeye cyangwa igwaye cyangwa yapfuye n'ibindi bintu. Aha dutumbereye ubwa mbere yuko turonka imiduga imeze neza igikomeye dushobora gushikiriza amaserivisi y'ubundi bushikiranganji atandukanye. Ugira kabiri hazoba harimo imiduga yo gusubiramwo yo gukorwa ibikorwa bito bito. Iyo miduga izokorwa n'abahinga bayo. Turafise abahinga bo gukora imiduga. Iyo bazoyikora bakayikondorora, amaze kuyikondorora bakayirungikira ubushikiranganji butandukanye bwahise bukagira kuti tukayirungika amaserivisi yabo hagati mu gihugu. Ugira gatatu muri iyo miduga hazoba harimo imiduga yononekaye uburyo atakamaro ko kuyisubiramwo yotwara uburyo bwinshi leta. Hamwe n'imiduga yose yandagaye mu gisagara yitwa amakarkasi murayibona mu cyose hagati mu gihugu haba mu madepeyaye haba ku masantere de sante ku mahopito ku makomine amaprovensi murabona amakarkasi ari hari. Iyo miduga yose tuzoyishikiriza igisata ca ubere kiyigurishe mu maguru mace kiyigure. Tugiye mu gisata cyo gutunganya igisagara tubandanije twamenyesha yuko habaye amasezerano hagati y'igisata ca ubuha biramaze kuvyumva na fond promotion de la leta kugira ngo kuri nyezina ikintu citwa logement social gitangura. Aha rero iki gitebege gatoya gutangwa ni nuko tutararonka impapuro z'amatora zikwiye amatora akwiye y'ukubaka kuko umugambi w'amaravuye muri banki. Amaravuye muri banki niyo ja kubaka amalogement social ku matongo adafise impapuro zikwiye. Nikoro turondera izo mpapuro z'ayo matongo kugira ngo aboneke. Nonyeshe yuko uburyo bwo kubaka amazu yashika 280 muri yo cadre ya logement social ayo mafaranga uburyo baramaze kuboneka muri fond promotion de la leta ari ngaha arindiriye iki arindiye ko aboneka amatongo hama tugategura impapuro zikwiye hama fond promotion igatangura agahiba. Nico tubigira lakini tubigira muri iki gisata nyene kijanye no gutunganya ibisagara no kurondera uburaro habe n'ibigomba yagira bandanye usubira urutsa yuko muri leta ngo zivyeyi atako itazogira kugira ngo abenegihugu boroherwe bareke kwanga
baruhishwa n'ibintu kateza kubaruhisha cyane cyane nk'uri gutanga amaparsele. Ibintu by'amaparsele birabusha abantu bose kuva kera abantu dushaka ko dufasha ibi bikorwa byorohe bive mu nzira, abarishe amahera barosoma parsele yabo, abadashoboye kurosoma parsele nibatandika warahatunze tubasubize amafaranga yabo cyangwa se byo barondera ahandi hashoboka. Nimudufashe abantu bareke kugwa baruhishwa n'ibintu bitategerezwa kubaruhisha, baruhishwa n'amaserivisi atategerezwa kubaruhisha. Aha ndashaka ngiye ko ndababwirayo site ya Kizingwe Bihara, site ya Kizingwe Bihara duherutse kugira kwakira ibikorwa gufata kibanza reception provisoire. Ukuko yuko site Kizingwe Bihara hariko amaparsele yobashika hafi 8,000. Bisigura yuko abo bantu bose bagiye kuronka amaparsele, tubasabye mu batera ka bagende kuriha amafaranga yabo bahetse vuba. Kuko twebwe site ya Kizingwe Bihara shaka kwivira hasi maguru masha, impapuro zaho twahaje kuzitunganya, dushaka yuko mu minsi ya vuba abantu bose babwire baretanga bashaka kuronka basabye banditse barishe kuri Kizingwe Bihara babashira 8,000 bose. Dushaka twere tubashikiriza amaparsele yabo garagaro hama bakiruwa mugire murabwire yuko muri leta bose leta mvye atawuzogira transfer ya parsele ngo tumwemerere uzokunda mwe nigo atazoshobora kubaka mu gusubiramo twarabivuze azodusubiza parsele hama tuhereze undi mwene ko azoba ayikeneye. Ingorane twahuye nazo n'izihe? Ingorane twahuye nazo kwa mbere nuko kubera yuko gukora ibikorwa tuvyikorera tutamagaye amasosiyete nk'uko vyahora. Bwa mbere nuko ibikoresho byo gukora ibikorwa kuri Murindi bitari bidakwiye. Ibikoresho vyari bihari turabikora ibikorwa bibayabaye nuko turamagana gukora ibikorwa ku Murindi munini kuko yuko ibikoresho bikwiye neza. Byari bikwiye neza nk'amashanyarazi yose twavuze, imashini ziraziri kuri ndetse n'uko zirakora. Ikindi gikorwa twahuye nacyo nuko ubwo nyene ibikorwa byo kwikorera gukora ibikorwa bikozwe n'abahinga bacu bica bisaba abahinga benshi cyane. Bisaba abahinga benshi cyane. Abo bahinga rero urazi yuko biriko turarondera abakozi atari bake, haba muri obuha haba muri aye kugira tugwize abahinga bo gukora ibikorwa. Nta kintu bishobora kwikora, kintu bikorwa n'abantu. Hanyuma no kuvuga yuko dore cyane ingorane n'ibikoresho bidakwiye. Cya kabiri n'abahinga nabo nyene bo kubikora batari bakwiye. Ubwo cyo bamenyesha ni nuko leta ikibazo bimaze gufata amanyama mu gisata cyawo guha urazi uko bari muri bazi yuko kwita abakozi. Ubu hayaho bise abakozi batarenga 16. Mugabo mu ahereza gutanga ibibanza ubwizo bise abakozi bashika 345.